Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambara TV na cane cane mwebwe mukunda ikiganiro twise utuntu n'utundi kuri Ntambara TV. Kugubwa neza, kuranirwa, kurondera muronka aho muherereye mu banyu no mu vyanyu, nivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona, nkuko mubibona, nkuko muvyumva, nkuko mubimenyereye abasanzwe bakurikirana ibiganiro dusanzwe ducisha kuri Ntambara TV. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro utuntu n'utundi c'uno musi tugomba dutegure kandi twongere tubashikirize ngaha nyene muri farumasi Kaze Kinama. Ni farumasi iri hakurya y'ingoro y'ubwami y'ivyabona vya Yehova, aha mu micungararo canke saha impande ya Nueva Vista. Ijambo nahavuye nsanga bwa bundi rifise insiguro nziza rivuga ngo nouvelle vie, Nueva ni nouvelle canke nouveau, Vista nayo ni vie, ubuzima bushasha. None rero nuko ni ngaha ku Gicumbi muri quartier Muramvya mu Kinama mw'ikorosi aho tubona kuri Ave Maria. Tubivuze ko kugira ngo kumbure tubahe ikaze, murabona nyene muri farumasi ntawovuga ngo ntazohakenera, hadandarizwa imiti kandi tuzi yuko indwara zihari hirya no hino mu buzima bwa misi yose. Umuntu atagwaye yogwaza, kumbura akifuza ahantu yogurira umuti bakamwakira, bakamwumviriza, bakanamutekerera impanuro, na cane cane ko nizo dushira imbere cane gose no muri ca kiganiro yaga muganga duha tubashikiriza tuganira ku bijanye n'amagara meza, ingene twobungabunga amagara meza, ingene twozitira tutaronerwa. Kino kiganiro cacu c'uno musi rero umuntu yokwibaza ati mbega none utuntu n'utundi c'uno musi mutubwira ibiki? Kino kiganiro gitumbereye kuvuga novuga ngo ku bintu bitandukanye, niyo mpamvu twacise utuntu n'utundi. Ni ibintu biri divers, ibiyago bitandukanye vyerekeye iki canke ikindi, mugabo mu ntumbero yo kugira ngo ico twovugana cose muri bino bintu bitandukanye, muri bino bintu novuga ngo ibintu bitari bimwe, ibintu vy'uburyo butandukanye, ico twovugana cose kibe ikintu cubaka, kibe ikintu umuntu akurikiranye akuramwo ubumenyi, twigishanyamwo, tukibutsanyamwo, tugakarishamwo ubwenge. Ni muri iyo ntumbero rero uno musi bafitiye ikiganiro kiryoshe. Ni ikiganiro kitubwira ku bumeremere, kuri kameremere k'abantu canke se kuri kamere y'umuntu, ingene abantu bafise novuga ngo baremwe ugutandukanye, ingene abantu bitwara ugutandukanye bivanye na kameremere iri muri bo. Ngira ngo kumbure mu gifaransa niho bihaba vyoroha, nivyo bita ngo ni amatamperama. Burya abantu ntibaremwe mu buryo bumwe. Urabona ko hariho abashavura n'ingoga, n'abandi usanga naho ngira ngo mugirira nabi gute usanga umengo ntashavura, usanga nyene umengo n'abantu nyene baba happy, ibintu nyene nk'ivyo. Urumva rero vyose burya birafatiye cane ku kungene umuntu arimwe. Uzabumva abantu bavuga ngo jewe naka ngo nzofata umwanya ndamwige neza, cyangwa bavuga ngo narafashe umwanya uhagije ndamwiga. Ejo bundi twaganiriye n'umwe mu muryango, hanyuma rero ambwira ngo jewe umugabo wanje ngo narafashe umwanya uhagije ngo ndamwiga, ubu ndamuzi ngo vyose ingene yifata, ingene bigenda, ingene naramwize. Rero kwiga umuntu, kumenya umuntu, kumetriza umuntu ni ukumenya ibimugize, ingene novuga ngo kameremere yiwe imeze, yaremwe gute, yifata gute, yitwara gute, ari mu mugwi w'abantu bameze gute. Nivyo rero ngomba ko tuvugana ko igituma ibi bintu ari nkenerwa cane nuko bishishikara kubonekana yuko abantu muri society, abantu mu kibano bishishikara kubagora kubana neza. Kubera iki? Kwiga umuntu ntiguhera, kwiga umuntu ntivyoroshe, kumenyera umuntu nticoroshe. Nizera yuko ivyo bintu kumure ngo vyumvikana. Umuntu ni ikiremwa cagutse kandi kitagizwe n'akameremere kamwe. Usanga ingene ameze ngo muri make usanga afise novuga ngo udupourcentage, ibice bimwe ugasanga vyerekana yuko ari umuntu ashobora gushavura umwanya wari wo wose,
ibindi bice nabyo by'ingene kameremere yiwe imeze ugasanga vyerekana yuko ashatse naho ari umuntu atwenga aganira w'intore w'intungane ugasanga rero biravangavanze naho ngo mugabo ngo ukurikiranye neza usanga hariho kimwe kigerageza kudomina ibindi ugasanga hariho igitwara ibindi naho n'izindi kameremere zisanzwe zifise nazo nyene novuga ngo pourcentage kanaka muri we ibi bintu rero bigize novuga ngo kameremere z'abantu cyangwa ukuntu abantu bameze ukuntu abantu baremwe mu ntumbero yo kuvuga novuga ngo les tempéraments nk'uko muri mu vyigwa za sociologie ivyigwa vy'imibano n'ivyigwa vy'inyifato z'abantu kuvuga za psychologie bemeza yuko biri ahanini mu migwi ine mikuru tugomba rero kuvugana kuri iyo migwi ine mikuru yerekana ingene kameremere y'umuntu imeze ingene umuntu aremwe ingene umuntu yitwara cyangwa yifata bivanye n'ingene kameremere iri muri we imeze muri bino biganiro rero tugiye kumara iminsi tuzovugana igice kimwe mu kiganiro kimwe nk'uko tuvugana agace kamwe tuvugane umugwi umwe uyo mugwi umwe turi buzorabire hamwe novuga ngo ibintu bibiri bikuru tuzoraba mbega nayahe makote fort canke n'amakote faible uyu muntu afise ivyiza bimurangako canke ibibi bimurangako hanyuma tubone rero kumbure kwiyumvira ingene umuntu wese yogira ntiyogerageza kubana neza n'abandi nuko rero nivyo biganiro tugiye kurabira hamwe no musi tugomba turabira hamwe umugwi wa mbere mu vy'ukuri nk'uko namaze kubivuga nta muntu n'umwe agizwe n'akameremere kamwe konyene aho usanga hariho kameremere imwe muri zino kameremere zine nkuru tugiye kurabira hamwe muri bino biganiro byacu twakajiriye utuntu n'utundi usanga idomina gusumba izindi zose igasumba ingufu izindi zose ariko ugasanga n'izindi kameremere nazo nyine hariho uduce hariho udupusantaje biraca ugasanga kumbure yashavuye kandi asanzwe azwi ko muri rusange ari umuntu adashavura ni muri iyo mpamvu rero ngomba ko mwumva neza yuko nta muntu azosanga afise kameremere imwe yonyene nitwarabira hamwe ibiranga abantu bafise izo kameremere uzosanga hariho ibyo wabonye muri kameremere iyi usanga hari n'ibindi ubonye bikuranga bikuboneka ko bihuye n'ingene witwara muri kameremere yindi ariko mugabo ubyicariye neza ukabikurikirana bino biganiro bizokwereka neza na neza ingene rero kameremere imeze hanyuma uheze umenye ngo jewe mu by'ukuri kameremere idomina izindi zose niyi ndayibonye ni kameremere novuga ngo yitwa uko canke yitwa kuriya muri iyo ntumbero rero twagomba kuvuga yuko mu kiganiro cyacu cy'uno munsi rero turabira hamwe temperama imwe iyo temperama imwe turabira hamwe uno munsi nayo ni temperama y'abitwa ngo ni abasange abo basange rero ni mbega ni kameremere imeze gute n'abantu ameze gute iyi kameremere y'abantu ngo ni abasange navuga ngo ni abantu muri make tuvuze ngo sange bibyo muri sansa nayo ni amaraso navuga ngo ni abantu bafise amaraso ashushe ni abantu bavuga ngo sidi ngene kuko byaba byo urabona nyene bijya gukura ururimi rujana mu rundi utugerageza ngo ucumbishe umuntu cyo kintu usanga bitoroshe mu gihe bo baba bavyise gutyo bafise impamvu bavyise gutyo rero ngo iyi temperament cyangwa iyi kameremere y'abasange abantu bito ngo abasange ni abantu ngo baba bari optimiste kandi bari sociale iyi être optimiste nayo uravye ka definition kayo amwe mu madefinition menshi abisigura ngo ni avoir tendance à voir le bon côté des choses et à espérer un résultat favorable même face à l'adversité. Abantu ngo bari optimiste ni abantu ngo babaho ibintu bakora no kuvuga projet zabo bakora ngo bazibonamwo ibyiza bazibonamo réussite ngo ikintu bagikora bifitiye icizere babonamwo réussite ntibakora
babona ko ibyo bintu bitazoca. Mwari umuntu akora ibintu ngo ugasanga abikora abituka abisiba yatura amajambo mavuga ngo naho ndabikoze ngo ndazi nta kizovamwo nta kizogenda nta kizogirana, ugasanga ibintu nyene nk'ivyo. Muga ngo abasange nibo bari optimist, bakora ikintu bakibonamwo bakibonamwo umwimbu, bakibonamwo ibyiza, bakibonamwo n'udego, naho boba ngo bariko barahiganwa n'abandi, naho bari ababagwanya, naho ivyo bintu vyoba bifise abansi, naho yoba afise abamugwanya, ngo wiwe mugabo akora yifitiye icizere mu bintu vyiwe akora, mu migambi yiwe akora afise icizere co kuronka umwimbu mwiza mu vyo akora. Urumva ko ari abantu novuga ngo badafise novuga ngo ingorane zo kwita kuri ibi na biriya bibagwanya bibahangayikishije, wapi n'abafise abansi biwe uyu muntu bakora wewe abona yuko azoshika azogira neza. Mani majambo cyumva ko ari abantu bizera, n'abantu bizera ntibashira imbere novuga ngo amakenga no gukekeranya kutizera ibintu nyene nk'ivyo. None rero twagomba turabire hamwe rero nk'uko twamaze kubivuga, buri mugwi wose tuzoraba ivyiza vy'umuntu ari muri uwo mugwi w'iyo kameremere, hama turabe kandi n'ingorane canke se ububi bugaragara ku muntu ari muri uyo mugwi, kuko ivyo bintu bibiri bigenda bibangabanganye. Hariho ivyiza ufatiye kuri no kote kuri runo ruhande, mugabo kandi ku rundi ruhande naho usanga abo bantu bafise ibindi bintu bibakarira bibabangamira bitameze neza, bitari ibyo kwipfuzwa. Kubw'iyo mpamvu rero duhere kuri les forces, mbega aba bantu inkomezi zabo zihagaze hehe, canke ivyiza inyungu ama avantage yo kuba umusange umuntu novuga ngo ari optimist. Kuko twabonye yuko ari abantu usanga bakora ibintu babifitiye icizere, batitaye ku majambo bavugwa, batitaye ku babagwanya, ubo bizera ico bariko barakora ko kizovamwo intuzeye umwimbu. Usanga abantu rero muri make novuga ngo bashiririye kandi bagizene bari kumbure novuga ngo bizera bafitiye icizere vyo bariko barakora. Rero turabire hamwe inyungu zo kuba umuntu afise iyo kameremere, hanyuma tuhabe turaba mbega uruhombo nabwo rushobora kuhaba iyo umuntu ari muri iyo kameremere n'uruhe. Inyungu tugomba kurabira hamwe novuga ngo ni nk'inyungu nka zingahe, nka zitandatu, ibintu nka bitandatu abasange bashobora kugira kuba bafise umuntu wese yokwipfuza. Kimwe muri ivyo ngo nico uko abantu usanga ngo bafise novuga ngo ico bita mu gifaransa ngo ni charisme chaleureux et vivant. Iyo charisme chaleureux et vivant ni qualité, ni ikintu ciza c'uko abantu bafise iyo charisme, abantu bari charismatique, ni ngo abantu muri make ngo muri bo bafise capacité ngo yo kwatira, yo gusumakura, yo gutuma abandi bantu babipfuza. Umuntu abameze ukuntu gutuma abantu bamwipfuza, gutuma novuga ngo umengo yikwegera ko imitima y'abandi, bivanye n'inyifato yifata, bivanye n'ingene avuga, bivanye n'ingendo ziwe, bivanye n'ingene ameze. Usanga novuga ngo ukuntu ameze, ukuntu abayeho gukwega imitima y'abantu, ugasanga wewe nato bimenya mbwa abantu baramukunda, bamwiyumvamwo, baramushima kubera ko ari umuntu nyene novuga ngo ameze neza mu kibano, atagira sinako novuga ngo ni beef, atagira ingorane ikibazo n'abantu mu kibano. Kandi uyu muntu afise charisme chaleureux vivant, n'umuntu abashobora ngo influence abandi, umuntu ashobora influence abandi, n'umuntu ashobora kugira ashobora kubabwira ibintu bakabikora, ashobora kubazanamo umugambi bakawumvira, n'umuntu ashobora kuvuga iciyumvira abantu kikagira kikumvirizwa, kigakurikizwa, kigashirwa mu ngiro. Umuntu ashobora influence abandi, n'umuntu ashobora novuga ngo gutuma abantu bakora ibintu kanaka. Nimba ari nk'umukoresha ashobora kugira kubarongora neza, kubakoresha bakamwumvira, bakagira kubera iki basanzwe deja bamwiyumvamwo, basanzwe bamwemera, basanzwe novuga ngo iyo ntuze yuko kuntu ameze yaramaze kubemeza. Muri ubwo buryo
ugaca usanga rero kumbure urumva yuko ari karite kuba uri umuntu agizene yipfuzwa n'abantu, abantu hafi nka bose bashima banezerererwa, kandi umuntu iryo avuze ntihabwa agaciro, ni ukuvuga ngo avuga rikijana, umuntu w'ijambo, umuntu yizewe yemewe, ashobora kwinfluence abantu, ashobora kubabwira ibintu bakabyumva, ashobora kubazanamo ivyiyumviro bishasha, hanyuma abo bantu bagahinduka. Abantu ni kuvuga muri ico gihe bashobora guhinduka kubera uyo muntu, ivyiyumviro vyiwe, inyigisho ziwe, ivyo ababwiye, ivyo aberetse. Muri ubwo buryo ico ni ca mbere, charisme, chaleur et vivant. Ica kabiri kiri mu nyungu, muri avantage z'abantu bafise kameremere yo kuba abasange, abantu bavuga ngo bafise amaraso ashushe muri bo, bagize badakonje, abantu nyene bavuga ngo bashaputse nyene, bona ko nyene bagize bashwashwanutse. Munyemerere muri iryo jambo ko abasange akenshi usanga ari abantu bashwashwanutse. Muri ico gihe naho ukuvuga ikintu ca kabiri ni cyo ushobora gusanga abantu bari communicatif ou bavard, n'abantu inyungu igira kabiri, n'abantu baganira neza, barayaga n'abantu bagahuza, barayaga n'abantu bakaryoherwa bakanezerwa, bavuga ivyiyumviro vyabo ni ivyiyumviro vyubaka, ibiyago vyabo abantu barabinezererwa, abantu barabikunda. Muriko muraganira mwumva neza, utahura neza ibyo muvuganye, ibyo akubwiye, n'abantu bakominika neza, n'abantu bazi neza gutanga inkuru, n'abantu bashoboye neza, novuga ngo gutumatumanako amakuru, novuga ngo communication, nkuko twavuze ko bari communicatif ou bavard. Bavard nayo ni hantu usanga abantu novuga ngo mwishuri kubavarda no kuyobora iyo mwarimu adahari, mugabo kandi ni muri sens, ni muri no mvugo yo kwerekana yuko aba bantu iruhande yo kuba ari abantu bakominika neza, umubajije ikintu akikwishura neza mu buryo busobanutse, mu buryo butomoye, nuko ari abantu kandi batera inkuru cane, baganira, batera inkuru, banima, yajagaho kwanimana, kwanimana siko mugabo mu buryo mu buryo bwo kunova uri kuramera nk'uzomera umuntu, cyangwa se uri kuramera nk'umutoza, mugabo mu buryo bwo gutwenga, mu buryo bw'ibitwenga, mu buryo bwo gutwenzanya, kwanima umuntu, ukuvuga bikerekana yuko ibyo yagize yasarishije, mugabo atagwanka ururimo ari mu buryo bwo gutwenga. N'abantu umuntu novuga ngo bashobora kuba rero abaremesha kiyago, n'abantu bashobora kuremesha ikiyago, ugasanga nyine baragirane ahantu abantu batavuga, bari bahuze ngo baragandaye. Uyu muntu w'umusange ahageze ni umuntu abasha kwanima abantu, ni umuntu ashobora kuganiriza abantu, akabavugisha n'utashaka kuvuga, ugasanga aravuze. Iyo ari ku kazi abantu nta rungu bagira, iyo ari muhira nta rungu bagira, ariko iyo adahari biroroshe kumenya neza yuko naka adahari, kubera uyu musange umugwi arimwe, abantu bari kumwe nawe novuga ngo bamana morale, ntibabaho novuga bameze nk'abacunje, bahoze banumye, umengo nyene hari umuntu yapfuye, umengo nta muntu ahari. Oyaye, ahantu ari arabavugisha, arabanima, aragirane, novuga ngo aratuma bavuga, baganira, batwenga, inkuru agateye inkuru, akazana inkuru, ibyo kuvuga novuga ngo arabyamana. Ni muri iyo ntumbero yo kuba bava muri ubwo buryo, ibintu nyene nk'ibyo. Hanyuma kandi ikindi kintu novuga ngo cya gatatu ni icyuko ngo uyu muntu wo musange afite kameremere yo kuba umusange, uyu muntu ngo ntiyipreokipa na kazoza, ngo ntafise uruhagarara rw'ivyejo hazoza. Oyaye, ni umuntu ngo ari insouciant, umuntu novuga ngo atanezwe cane ibyo atarashikamwo, ivyejo hazoza, ngo ahangayikishwe no kuba kumva aravuga ngo mbega amakaye azova hehe y'ishuri, mbega nzokubaka gute inzu, nzogirane. Ni umuntu urumva ngo ntagira uruhagarara rw'ivya kazoza.
ibya kazoza ntibimuhagarika umutima, ntibimubuza amahoro, ibyo atarageramwo ntarabigeramwo ntibimubuza amahoro, ntibimuhangayikisha, urumva nyine ntibimutwara umwanya, ntibimutesha umwanya. N'umuntu urumva ibya hariya bitaraza ntibiraza, novuga ngo wewe ni nk'ahandi avuga nka ya ndirimbo y'Abadivantiste bavuga ngo ivyejo bimenya abejo. Wewe rero urumva ibya kazoza ntibimuvurugira ubwonko, ntibimucanganya mu mutwe, ntibimuraza kuryamusonga, ntibimuraza itiro, ntibituma arara akanura, arara ataryamye. Izo ni inyungu zitatu tubonye zerekana ingene aba bantu bafise kameremere yo kuba umusange bameze. Inyungu ya kane bavuga ngo uyu muntu w'umusange ne se soucie plus du passé. Uyu muntu w'umusange bavuga ngo ntahangayikishwa, ntiyitwararika, ntiyitaho, ntaha umwanya ibyakahise. Ibintu birenganye biba birenganye. Urumva rero uyu muntu nani majambo duhaba tutabishika ko mu kanya kaza kuza mu buntu byo ya nyuma, no kuvuga mu nyungu ya nyuma ya gatandatu. Umaze kumva umuntu ibya kazoza atacu bimubwiye, atacu bimutwaye, ibyo bitamutesha umwanya, bitamubuza amahoro. Umaze kumva umuntu ibya kahise bitamubujije amahoro, byabaye byarabaye, nimba byabaye byiza ni sawa, byabaye bibi nabo nyene nibigende byarijanye, wewe se kizima ariho. Uyu muntu rero kahise katamutwara umwanya, katamutwara umwanya, katamutesha umwanya. Uyu muntu kazoza atarashikamo katamutesha umwanya, avuga ngo kahise kararenganye ni karengane, karagiye, nimba arivyo nahomvye byaragiye, ajo mafu. Hanyuma uyu muntu kandi kazoza katamuraje ishinga, mutamwumva yuko igisigaye ni kubu. Ni naco ca gatandatu ngaha duca turabira hamwe mukanya kumureka zakoza. Rero uyu muntu kahise nikamubuza amahoro, kahise nikamuraje ishinga, kahise nta jambo rinini yagafise, kiretse ngira ngo ibyo yokwiga kuri kahise, kiretse ibyo kahise kumwigisha. Uyu muntu ntaco bimubwiye, ibyarenganye byararenganye. Nimba yarakundanye hanyuma akaba desi, byaraheze. Nimba yaradandaje agahomba, byarabaye, nta bindi. Wewe abayeho muri kubu, ibyo tuza kubona mu ntuze ya nyuma. Uyu muntu rero kahise ibikomere yagize, ko yabaye kwa Muyomba, ko yabaye kwa Inarume, kwa Nyinabo, kwa Mamdogo, ko yabaye mu muryango bakamufata nabi, bakamutraumatiza, ko hari umuntu yamugiriye nabi, ntabika inzigo. Uyu muntu byarenganye byararenganye, ntaco bigaruka kugira ante ko novuga ngo kumuvurugira ubwenge, kumugirira nabi mu mutwe, kumwononera ubwonko. Wapi, ibyakahise byararenganye. Ikintu ca gatanu muri zino nyungu zitanu zo kuba uri umusange, nyicujwe ngo uyu muntu w'umusange ngo ni umu grand conte za zindi bavuga ngo, bimwe bahora bavuga ngo nibijanye n'ibitito, imigani y'abakera, ibintu nyene nk'ibyo. Murumva rero uyu muntu ngo ni umu grand conteur, bantu bavuga inkuru nyinshi za kahise, amakonte harabaye ntirikabe, yeye ibintu nyene nk'ibyo, amakuru ya kahise, byabaye kuri ba Ntare Rushatsi, bande yandi. Usanga ari umuntu yumva afise amakuru menshi, abafise amakuru menshi yo kuvuga. Iyo wigishijwe n'umwigisha afise mwene ibi, cyangwa se ari muri no mugwi, n'umuntu ababwira ntimurambirwe, kubera yuko ikintu cyose yigisha acigisha yongera agifatanya n'inkuru za kahise. Ugasanga rero kubera ko ari umu grand conteur, ugasanga rero ababwira ibintu byinshi ntimwigera murambirwa. Nigeze kumva umwigisha no muri kaminuza, sinibuke ico kinyamakuru hano nagisomye kuri Facebook mengo, bavuga yuko uwo mutama yari umutama ashaje yigishije imyaka myinshi muri kaminuza. Bavuga yuko buri munsi yigisha abanje kuvuga umugani canke inkuru imwe muri kahise byigeze kuba, mugabo kakaba karorero umfasha nyigisho gahuye n'icigwa cy'uyo munsi. Bakavuga bati rero imyaka yose yigishije
yama afise inkuru avuga canke umugani aca w'ivyabaye muri kahise, kandi ngo ntiyigera asubiramwo uwo yigeze guca. Ni ukuvuga abantu bose rero yigishije kugira bati nta na rimwe yigera asubiramwo umugani yigeze guca. Avuze umwe ejo yazazanye uwundi, ejo yazazanye uwundi. Yari afise biblioteke yuzuye, novuga ngo inkuru za kahise, kandi murazi ko kahise gategura kazoza. Ako kahise nyene kandi niko gahindukira agakoresha mu kwigisha abantu ibintu nyene nk'ivyo, ko murazi ko bavuga hane naho ngo umugani ugana akariho. Ico ni ca gatanu tubonye yuko cerekana yuko aba bantu ari abantu baba grand conteur, n'abantu bazi kubara inkuru, imigani, imyibutsa, ivyaro vya kera vyaharabaye muri kabe, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma ubwa nyuma aribwo bwa gatandatu muri zino nyungu zitandatu ziranga abantu b'abasangwe, ni kimwe twabonye tuti uyu muntu rero usanga abaho muri cour, il vit dans le présent. Kubera iki twabonye ko kazoza atarashikamwo ntikamuraje ishinga ngo harure ngo nzobaho gute muri kazoza kandi atarashikayo. Ivyejo kuri we bimenya abejo abazoshikayo. Hanyuma ivyahise byarenganye byo muri kahise navyo, byaba bibi byaba byiza, byararenganye, byaramusize, we ariho byo ntibikiriho. Muyandi majambo, ibyarenganye byararenganye, nta jambo kuri we bigifise, kuko ntashobora kubaho mu munezero w'ivyamaze kurengana, kandi umva n'umuntu yibereyeho mu bintu abonamwo umwimbu, abonamwo novuga ngo ineza, atari ibintu novuga ngo bitari palpable. Agomba kubaho mu bintu abona yuko ari ibintu novuga ngo cash, kandi bimutuma yiberaho anezerewe, atagizene atabivanga novuga ngo n'umubabaro ngo byarabaye byarambabaje yeye oya, ntazika ntabika. Abaho muri kubu, ibyo murangurira hamwe nk'imigambi ni muri kubu, muvanye bikanga ko mubandanya biraheze wewe tugenda nawe agende, wewe yiberaho muri kubu, akarya utwo afise, akaganira kandi agakundana nabo afise, abagenzi afise muri kubu. Izo ni inyungu zitandatu za kameremere y'abasangwe. Iruhande y'ibyo rero hari novuga ngo intuzeye amadefo canke amafaiblesse canke uruhombo rushobora kuba canke ububi bwo kuba muri uno mugwi w'abasangwe. Ubwo bubi nabwo ngaha turabiye hamwe 600 nabyo nyine byerekana ubwo bubi. Icambere nico ngo umuntu w'umusange ngo ashobora kurira byoroshe, il pleure facilement. Uyu muntu w'umusange defo afise ni yuko iyo ashikiwe n'ingorane, iyo ahuye n'ikimubabaza, uyu muntu ngo yexterioriza umubabaro wiwe byoroshe, ashobora kurira byoroshe. Umubabaje, umukomerekeje, agaca yaduka agaturika akarira mu mwanya isase, amarira yiwe akabacundu gusa. Bobo rero novuga ngo amarira yama hafi. Iyo nayo irashobora kuba defo, agakomye ko sika kubabaje ugacigirane, ugacukoma induru ukarira, ugatuturi ukarira. Urumva yuko ni faiblesse, uburi fragile, uba woroshe, uburi umuntu novuga ngo woroshe, ufite umutima woroshe umeneka, ibintu nyene nk'ibyo. Defo rero cyangwa faiblesse, abasangwe bafite kameremere nk'iyi yo kuba umusange ngo barira byoroshe, bihuta kurira iyo habaye ikibazo kibabaza gituma barira. Ubwa kabiri nabwo ngo nuko ngo ari abantu bari émotionnellement imprévisible. Ni ukuvuga ngo aba bantu mu bijanye n'ibigumbagumba byabo, ibijanye n'amarangamutima yabo, ngo bari imprévisible. Ntushobora kumenya ingene bahava bifata imbere y'ikintu. Arashobora kugutangaza ikintu bagira ngo ntikiza kumubabaza, ugasanga kiramubabaje. Ikintu bari bibaza ko kitaza kumunezera, ugasanga kiramunezereye. Ugasanga n'abantu muri make bigoye kuvuga ingene baza kureagisa, ingene baza kwifata mu kintu kanaka igihe kitaraba. Kugira ngo umenye ingene aza kwitwara muri ico kintu, uza kubibona ari uko ico kintu kibaye. Igihe cyose ico kintu kitaraba,
gishitura ibigumbagumba n'amarangamutima, ntushobora kuvuga ngo naka ndazi ngo ibi bintu barabyihanganira cyangwa ntabyihanganira wapi, kuko n'abantu urumva bigize ntibyama biri pre, ibigumbagumba byabo ibishobisho byabo byama biri pre, nimba ari umunezero cyangwa umubabaro, kimwe muri ibyo byama biri pre. Rero ngo biragoye kuvuga ngo baza kugira ntibaza kwifata gutya, biza kugenda uku. Hanyuma rero iyindi defo canke ubundi bubi bwo kuba uri mu mugwi w'abantu bafite caractère canke kameremere y'abasange ni cyo twovuga ubwa gatatu ngaha ngo ni animosité spontanée. Iyi animosité spontanée akadefinition kasigura ntuzeye animosité ngaha inarondeye kavuga ngo ni sentiment persistant de malveillance ou d'hostilité envers quelqu'un accompagné d'une forte envie de lui nuire. Aha bigomba kwerekana ngo aba bantu b'abasange, aba bantu bafite kamere yo kuba basange, ngo ni abantu usanga ngo bafise akantu ko kwiyumva nko muri bo, novuga ngo urwanko canke ishari, urabyumva ngo bashobora gusharika umuntu, bashobora kumva ko bagira ishari umuntu, bashobora kugira kumva yuko naka kubw'ibyo afise naka uko ameze, bashobora kumva yuko haje agatima tare, agatima k'urwanko, agatima ko kugira ishari barigirira umuntu, ngo kandi kakaba gakurikirwa no kwipfuza kumugirira nabi, bakumva yuko umenga uyu muntu bomukorora bakamusubiza hasi ntagume adomina. Urumva ko animosité ntabwo ari nziza, urumva yuko ari defo, urumva ko atari qualité, urumva yuko ata muntu yokwipfuza kugira iyi sentiment ngo iba yamaho buri gihe yo kumva umenga umuntu womugirira nabi, yo kumva umenga umuntu womukorora, yo kumva umenga urababajwe n'ingene umuntu yateye imbere, ibintu nyene nk'ibyo. Ubwa kane kimwe muri bino bintu by'amafaiblesse aranga abantu bafise kameremere novuga ngo yo kuba abasange, nicuko ngo bafise manque de contrôle de soi. Aba bantu twamaze kubona yuko ari abantu banezerwa, baryoherwa, baganira, birekura, batera inkuru cane, ari abantu baba muri kubu ibyakahise batabiha umwanya, ibyakazi batabiha umwanya. Twabonye kandi ko ari abantu bafise iyo yakarisme yo kubana neza n'abantu, gusumakura imitima y'abantu, novuga ngo ingene bameze bituma bamera nk'aho ngo bikwegeye ko imitima y'abantu. Rero aba bantu ngo defo imwe ishobora kuba bako cyangwa se ikunze kuba bako, nuko ngo bagira manque de contrôle de soi. Aba bantu birabagora kwikontorora, aba bantu birabagora novuga ngo kwiyubara, kwigerera. Dukoresheje ibivuga kwigerera muri ya majambo menshi bavuga, birabagora kwigerera muri za nkuru nyinshi biganira abantu babwira abantu, birabagora kwigerera muri kwa kuryoherwa cane, birabagora kwigerera muri kwa kuntu novuga ngo ari abantu nyene bari communicative, birabagora kwigerera muri kwa kuntu amaraso yabo novuga ngo ashushe barurumba, birabagora kwigerera. Iyo nayo yumva ko ari defo. Ikindi kintu ngaha muri bino bintu bitandatu turiko turarabira hamwe bigize amafaiblesse, ububi bwo kuba uri mu mugwi w'abasange, nuko ngo abasange ari abantu ngo bexagera la vérité, muri kwa kuvuga cane, kwa kubara inkuru kwabo. Bibiliya ivuga ngo mu majambo menshi ntihabura mu gucumura. Ikibazo kihaba naho bavuga inkuru nyene ikaryoha, naho bigana umugani wa kahise ukaryoha, naho ibyabaye ahandi babikubwira, hanyuma ukumva nyene ucumira nkaho umengo nawe niho wari uri, umenga iyo nkuru urayibonye, ariko mugabo ngo barexagera, bakoresha imvugo ndenzarugero, hariho ibyo barenzako, kandi burya si ukurenzako gusa, ahubwo hariho n'ibyo bakurako, ugasanga ukuri baguhindukije kugira ngo bakoriyante ukuri dans le sens, mu mvugo no mu nsiguro no mu ntumbero y'ibyo bo bashaka kukumvisha. Uko bo bashaka yuko ubyumva niko baca bagomba kugira kubikumvisha. Aho naho nimba bagomba kukumvisha ko naka ari we mubi,
urumva ko hariho amadetaye y'ibiranga naka y'ingene yitwaye n'ingene yifashe bahava bagira ntibakuramwo ntibakubwira. Aba bantu rero babasange naho bavuga cane, naho bayaga cane, naho batera inkuru cane, naho batwenza cane, abantu bagatwenga imbavu zigakumbagara. Aba bantu naho bogira bagira komedi, ariko mugabo aba bantu no kwitonda neza, nimupfe kubizera igihe cyose mubonye ko bari ari abantu bafise impuzeye, uze wemera ibintu byabo ari uko bandi nawe kubishishoza, kuraba neza ko ari ukuri gukwiye, kubera harabaho kwexagera kurenza urugero, harabaho imvugo ndenzarugero, ugasanga rero aho naho ukuri bavuze kurarengeye cyane byabaye, canke ni guke cyane ku byabaye. Ubwa nyuma nabwo muri ano mafaiblesse, ano makote faible, buno bubi bwo kuba muri uno mugwi w'abantu bafite ikameremere y'abasange, ngo uko ngo ari abantu barangwa ngo na decision émotionnelle, n'abantu ingingo zabo bazifatishwa n'ibigumbagumba bivanye n'ingene umuryoheye umunezereje, agaca afata ingingo ubwo nyene ibintu agahindagura mu kanya sasa akaba bihindaguye, bivanye n'ingene umubabaje umushavuje n'ivyo yari yarakwemereye byose agaca bihagarika. Ugasanga yari yarakwemereye ko azokugurira impuzu, yari yarakwemereye ko azokugurira amahera y'ishuri, ariko hagize akantu gatoya ukora ngo mbere ngo bya bintu byose ngo ndabivuyemo. N'abantu rero bafatishwa ingingo n'ibigumbagumba, kubera ko twabikora abantu bafise amaraso ashushe, n'abantu bashushe, n'abantu novuga ngo banyarutse ibintu, n'abantu bakuze inkuru, n'abantu novuga ngo bashuhagiza, n'abantu bashuhagiza ibintu, n'abantu mane majambo novuga ngo mbere n'abantu banatwarira hejuru bivanye n'ibiba byabaye. Rero ngo aba bantu kimwe mu bubi bubaboneka ko ngo hari ingingo nyinshi bafata ugasanga ni ingingo zifatiye ku bigumbagumba. Que dit émotion dit qu'il n'y a pas la raison, il n'y a pas du raisonnement, nta raisonnement iba yahabaye, ahubwo ko umuntu yakoreshejwe n'ibigumbagumba no kuvuga yuko atafashe umwanya wo kwiyumvira ngo ashishoze neza, atohoze, hanyuma afata ingingo yitondewe, inogejwe, yiyumviriye ko oya aba ari umuntu yabifatiye aho nyine agaca adeside ubwo nyene. Muri ico gihe rero abo bantu hariho forte probability yo gufata ingingo zitari izo, kubera ko bazifatishijwe n'ibigumbagumba, kandi ibigumbagumba navyo bimara akanya gatoya, mugabo raison canke raisonnement nayo ibiri fonde kandi ibishinze imizi iba yiyumviriwe ko ugasanga rero yoyo iratomoye. Ikindi naco ko kibaboneka ko nishuko ngo abantu ngo baba acheteur compulsif, n'abantu bakunda kuguragura ibintu, kuvuga muri yandi majambo bashobora gusesagura, ababona akantu agacagura, abona akantu agacagura, kurumva wewe ntiyitaho ivyakazoze byo kujera ntumubaze. Mwe n'aba bantu ntibabangukira kujera, kuziganya, kubungabunga itunga ry'umuryango. Ufise umugabo nk'uyu canke umugore nk'uyu ni ikibazo gikomeye cyane, kubera ikigega c'umuryango cama kigaragara kubera we. Umuhaye amahera arayamara ntakwereka ibyo yayakoresheje. Nigeze kuganira n'umugenzi umwe afise umudamu, yamuhaye imangazini yuzuye ibintu, ibikoresho, ibiki, hanyuma mugabo nyuma y'igihe kanaka ya mangazini yose bayaheza. None bya bintu byaroye ngo urumva ngo hari igihe mamaza ngo nkamugurira ikintu, ngo hari igihe ambwira ngo aragwaye nkamurungikiraya umwene wacu iki, asanga yayamariye mu bintu nyene bidasobanutse, imangazini yose irahomba, asigara agaragara, kandi byahavuye bityo bivamo inyanduruko yo kwahukana na nyamugore. Urumva rero yuko bitoroshe, aba bantu usanga ngo ari aba acheteur compulsive, n'abantu urumva asha akantu kose abonye acagura, akantu kose abonye acagura. Ikindi naco gaki baboneka ko ngo n'abantu bari naïf, n'abantu bari naïf, abantu nabo bari naïf, n'abantu gusanga ngo byoroshe ko bahendwa, n'abantu bashobora guhendwa byoroshe, kuko ngo abantu bari naïf, umuntu ari naïf ni quelqu'un qui manque de sophistication, de ruse ou d'expérience. Umuntu usanga ata experience ndende afise, n'umuntu novuga ngo ari nk'umwana mu mutwe, uyoya mu mutwe,
ntumubaze, nta bintu byo guhinyika ibintu, nta bintu byo kubugirane, byose novuga ngo abikorera ku mugaragaro, abikora nyine umengo nta bwenge burebure burinze kujamwo. Rero muri ico gihe ngo baroroshe guhendwa. Ils peuvent être facilement être trompés. Urumva rero ko bashobora kugira abantu bashobora kubeshwa byoroshe, ugasanga barabazimije mu buryo bworoshe. Kandi rero bamaze kuba abanayife, byumvikana yuko ngo ari abantu bitwara nk'abana. Abantu bitwara nk'abana, umwana niwe utomubwira ivyejo ivyiki, wewe umubwira ico umuhaye, ico aronse, ico afunguye, ico yambaye, aho nyene ibindi bintu bisaba ubwenge burebure, bisaba kubona kure, ivyo ntubizane, ntavyo ahava ashobora, ntavyo avamwo. Nuko rero bakunzi b'ikiganiro utuntu n'utundi, mwakoze cane rwose kuduha umwanya no kutwumviriza, gukurikirana kino kiganiro, bitubereye vyiza kandi namwe niza ko bibabereye vyiza. Muri kino gice ca mbere rero ca zino kameremere nkuru zine, tubonye kameremere ya mbere ko ari kameremere y'abantu bitwa ngo ni abasangwe. Abo basangwe rero tubonye ko ari abantu bafise ivyiza bibagaragarako kandi bafise n'ibibi navyo nyene bibagaragarako. Hanyuma rero turabona ko aba bantu bameze uku, nawe ukwiye kumenya ingene wobana nabo, wisunze ibyiza bibarangako, ukisunga n'ibibi bibarangako, umenye ingene ukwiye kubana n'abantu babasange. Nizera yuko rero mwahakuye ibitari bike. Nihaba hariho kumbure ikibazo ufise kuri ibi canke biriya, urashobora kukitumenyesha muri commentaire. Wewe uri mushasha nawe urakwiye gufonda kuri s'abonner canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimwo, hanyuma ukemeza kuri iyo nkengere canke iyo nzogera ko wifuza yuko ama notification yose yoza aragushikira, gutyo wocuza uraronka ibiganiro byacu atacamira, atangorane. None rero reka ko amazi yazira utageze kure, tugarukirize ngaha muri kino kiganiro cacu utuntu n'utundi cuno munsi. Tuzogaruke mu kiganiro utuntu n'utundi c'ubutaha, turabira hamwe umugwi wa kabiri wa kameremere, imwe muri kameremere zigize abantu canke se abantu bafise, kugira ngo dushishikare kubana neza n'abantu. Umuntu umaze kumenya ingene ameze, ukamenya ingene ateye, bica bigufasha nawe ingene ugira umenye ingene mubana nawe, ukamenya ingene witwara, ukamenya ingene wifata bivanye n'ukuntu ameze. Ntiwamenye ko umuntu ari muri no mugwi w'abantu bakarigwa no gusesagura, ari mu mugwi w'abantu bakarigwa no kurira n'ingoga, ari mu mugwi w'abantu novuga ngo binanirwa kwikontorora. Hari ibintu utamurekeramwo wenyene, hari ibintu utamwemerera ko yikorana wenyene. Nimba ari umugabo wawe canke ari umugore wawe, ukabuzi ko ari umusange canke kuba wamaze kumva ko ameze gutya muri bino bintu twavuze, igihe cyo tutagomba yuko za faiblesse zihaba zimukoresha amakosa mu rugo, hari ibintu utamurekuriramwo wenyene, nk'ibintu bya gestion y'itunga ry'urugo. Ibyo umenya yuko udakwiye gupfa kubimurekurira kugira ngo abikontorere wenyine, kubera ko ntibikunda. Usanga byamugoye kuko n'abantu bafise iki manque de contrôle de soi, n'abantu kandi bakunda kuguragura utuntu, ugasanga abonye akantu acakagura naho kuba katari gakenewe, ugasanga nyine n'abantu mengo novuga ngo basesagura. Kubwiyo mpamvu rero ibi byose birashobora kugufasha kubana neza n'umuntu ari muri no mugwi w'abantu bafise kameremere y'abasanga. Nuko rero tugarukirize ngaho, tuzosubira mu kiganiro utuntu n'utundi c'ubutaha. Mwarimu teramanye na jewe Jean Imana irambona sano, ndakibatungariza nkongera nkakibashikiriza naho ubutaha.